Bimenyere ntacyo bitwaye mugira mwumvirize ikiganiro bimenye ntacyo bitwaye mushikirizwa na Tabenzi n'Amasabo. Bimenye ntacyo bitwaye. Kimwe mu bintu biranga umuntu w'ubuntu ni ukuvuga ukuri na cyane cyane iyo uhoraho yamushize ku musozi wo kumenyesha amakuru. Uko kuri rero kuvuzwe gukiza benshi, ariko guhozwe gukiza bake gukica benshi. Abantu benshi rero Imana yari yarizeye igashira ku misozi ndwi yayo, aho kwimika Imana kuri iyo misozi benshi bahimitse Satani, bigaca bituma ikinyoma ciganza ku musozi wa politike, ku musozi wo kumenyesha amakuru, ku musozi w'indero, ku musozi w'umuryango, eka no ku yindi misozi yose uko twagiye turayibabwira. Benshi mu gutinya kuvuga ukuri bakitwaza imigani yataye agaciro ngo ukuri kose si ngombwa kuvugwe. Ndemeranya nabo, ntawobona se ari gusa ngo aca bigira itangazo aribyo vyanatumye Nowa avuma Kanani, ariko kubona ko igihugu cyose cinjiye mu kinyoma gushika naho gitwagwa n'utakivukamwo, amaradiyo ari muri ico gihugu akabihora, amashengero ari muri ico gihugu akabihora, mbere n'abandi bakuru b'ibihugu bakabihora. Ingaruka z'uko kwigira abantu irumve ko iyo zitangiye gusanzara twese turashikirwa, na bamwe banse kwamira hakiri kare baruhira kubigwamwo. Ivyo byose rero bitumwe nuko banse kubivuga ngo bo kwicwa, bakibagira ko n'ubundi batazohoraho nk'uhoraho, kuko naho bo bica ababishe nabo nyene bazopfa. Mu Burundi dufise uburorero bwinshi, kuva kuri Micombero harishwe abantu b'akamaro, ariko n'ababishe baruhiye gupfa. Akarorero ni Micombero nyene, n'abandi bari bateye ubwoba nka Bikomagu, Buyoya, Bagaza n'abandi. Abanyafrika twari dukwiye kwiga kuvuga ukuri tugakiza ibishobora gukira, kuko iyo tuguhoza tukuzi tuba twishe vyinshi, na cane cane abagerereye ku musozi wa Media. Igihugu ca mbere mu karere kiriko kirimbura ingaruka mbi zo kutavuga ukuri ni igihugu ca Kongo. Ibikibamwo byose bamenye ko byatanguye igihe abakongomani bemera kurongorwa n'umukuru w'igihugu w'umunyarwanda Joseph Desire Kabila. Gushika ubu hakaba hariho n'abataremera ko uwo mugabo atari umukongomani. N'ikimenyamenya ubu n'umukenguza amateka w'ico gihugu gushika apfuye. Muri iki kiganiro tugira tubabwire ido nido kuri uwo yahoze arongoye igihugu ca Kongo, binashoboka ko abikiwe gusubira kukirongora inyuma y'intwaro ya Perezida Felix Chilombo Tshisekedi. Ivyo bikazoba kubera ko bene ico gihugu babandanya babona igitutu c'igiti aho kuraba igiti gitera ico gitutu. None wiswe Joseph Desire Kabila ninde? Joseph Kabila uwiyise umuhungu wa Laurent Desire Kabila, izina ryiwe yavukanye yitwa Hippolyte Kanambe Kazemberembe. Yavutse mu kwezi kwa gatandatu itariki 4 mu 1971, avyagwa n'umunyarwanda yitwa Christophe Kanambe, bamuvyarana n'umunyarwandakazi yitwa Marceline Mukambukuje. Se wa Hippolyte Kanambe wahavuye atwara Kongo, yamye ari ubugwanya leta ya Perezida Habyarimana mu Rwanda, akambitse mu gihugu ca Kongo. Aho niho yanamenyaniye n'uwagwanya leta ya Mobutu Laurent Desire Kabila, bakaba bibera mu misozi iri hafi y'urubibe rw'u Rwanda na Kongo icitwa Zaire. Aho niho bakorera ibikorwa byo kurwanya abo bita abansi babo Marshal Mobutu Sese Seko na Juvenal Habyarimana yatwara u Rwanda.
inyuma y'urupfu rwa Christophe Kanambe mu 1977 Hippolyte Kanambe karagahungu k'imyaka 6 Laurent Desire Kabila yaciye asigara amucungiye umurima aho hagazemwo acura umugore wa mugenzi wiwe Christophe Kanambe Marceline Mukambukuje aca mbere yemera gutunga nabiwe abana basigwa na Christophe Kanambe twaro duhasa tubiri umukobwa n'umuhungu umukobwa yitwa Jenny Kanambe umuhungu nawe akitwa Hippolyte Kanambe icambere kibonekeje nuko abo bana babarerano batakuze bitaweho namba kuko wari kubitaho Laurent Desire Kabila yari yifitiye abagore barenga 13 akagira n'abana yabyaye kuri abo bagore 25 nta mwanya rero yaronka wo kwitaho abo bana bose ikibagiwe nabo atari yaranavyaye Hippolyte Kanambe rero n'amashure yaramugoye ntiyarenze mu mashure yisumbuye acatangura kwiruka inyuma y'amafaranga akazi atakoze nakataronse gusa yarabaye umushoferi wa taxi arakora mu kabare arakora n'ubukanisi arakora n'urudandaza mu bice bimwe bimwe bya Dar es Salaam muri Tanzania n'Ikigoma tubibutse ko umurezi wiwe Laurent Desire Kabila n'umuryango wiwe babaye mu gihugu cya Tanzania icyo gihe Hippolyte Kanambe yarakiri umwana Kabila yamaze umwanya munini mu buhungiro yidandariza inzahabu n'amadiyama akabifatanya no kurwanya intwaro ya Mobutu ibyo byaratumye azunguruka uturere twinshi uhereye muri Tanzania Burundi Rwanda n'Ubuganda aho hose azungurukana ibidandazwa by'amagendo mu mwaka wa 1995 Hippolyte Kanambe niho yafata ingingo yo kugaruka mu gihugu ciwe c'amavukiro cy'u Rwanda aho yasanganiwe na se wabo James Kabarebe icyo gihe yari colonel akaba yari anarongoye igendereza mu gisata ca FPR cyitwa APR Hippolyte Kanambe yaciye abiwe mu minsi yakurikiye James Kabarebe yavuye aronkera akazi umwishwa wiwe Hippolyte Kanambe amuha akazi ko gutwara imodoka ikamyo yakorera i Kigali mu nyuma amugira umushoferi wiwe bwite mu mwaka wa 1996 igihe abanyamerika batangura kurondera uko u Rwanda ko bafatira Kongo Perezida Paul Kagame yaciye agena Colonel James Kabarebe kuba chef des opérations militaires ajejwe no kurongora ingabo zizotera Zaire James Kabarebe niwe yarajejwe no gutora abasoda abazogwana muri Kongo no kubagirisha imyimenyerezo aho niho yaca yinjizamwo umwishwa wiwe Hippolyte Kanambe kugira ngo mu bazotera Zaire abemwo n'inyungu zizovamwo azironkeko ranavugwa ko Hippolyte Kanambe yakoze nk'umusoda w'u Rwanda mu 1995 abamuzi imbere barazi ko yoroherwa no kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda gusumba izindi ndimi zo muri Kongo mwese murazi ko mu gufata Zaire hifashishijwe Laurent Desire Kabila yahawe abasoda na James Kabarebe kugira ngo byumvikane kuko ari umukongomani ariko agwanya uwundi kuko Laurent Desire Kabila yari umukongomani yuzuye ari nacyo cyatumye abakongomani bazi ubwenge babirabisha amaso kuko bari bazi ko intwaro ya Mobutu ikomeye cyane itokugwaho n'umuntu atagira ahagaze nka Laurent Desire Kabila icyo batamenye nuko Laurent Desire Kabila amaze gushikanwa ku butegetsi bari bateguye guca bamwica kugira ngo igihugu bagiho wiswe umwana wiwe Hippolyte Kanambe bari bamaze kwinjiza mu gisagara ca Kongo bamwita Joseph Desire Kabila ayo mazina bamuhaye ntiyapfuye gutogwa nyene bari bazi ko abakongomani benshi bitwa ba Joseph Desire kuko na Mobutu niko yitwa iryo zina Kabila naryo rikaba ryari iry'uwo bita se Laurent Desire Kabila kandi ryerekana ubwoko bwiwe nk'umukongomani amaze kwitwa Joseph Desire Kabila rero mu maso y'amakungu n'abakongomani bazi insiguro y'amazina yabo
Hippolyte Kanambe yaciye aba umukongomani yuzuye. Integuro rero zo kwicara Laurent Desire Kabila zaciye zitangura kugira ngo igihugu gifatwe n'abanyarwanda kirongowe n'umunyarwanda akoreshwa na Paul Kagame. Hippolyte Kanambe yiswe Joseph Desire Kabila. Igandagurwa rero rya Laurent Desire Kabila ntiryateguwe umunsi umwe, kandi ababishizemo ukuboko barabamwegereye cyane. Duhere ku byabaye mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi 2000, kandi byabereye Kinshasa. Icyo gihe harafashwe umugore yitwa Sifa Mahanya. Mutuyowe yarinde umupfasoni Sifa Mahanya niwe yerekanwa ko ari nyina wa Joseph Kabila kandi atariwe. Uyo yari umukongomani yuzuye, kandi yari umwe mu bagore benshi yarazwi mu babyaranye bose na Laurent Desire Kabila, kandi niwe babyaranye abana benshi. Abo nabo Hippolyte Kanambe ntashobora kubamwo kuko nyina wiwe yitwa Mukambukuje Marcelina. Abana Laurent Desire Kabila yabyaranye na Sifa Mahanya n'uwitwa Josephine, n'uwitwa Cecile, n'uwitwa Masengo, n'uwitwa Gloria na Kiki na Magi. Aho Laurent Desire Kabila abereye perezida, uwo mugore Sifa niwe wenyene yerekanywe nka mukiwe. Ni nawe babana muri palais presidentiel, kandi barahabaye gushika mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi 2000. Igihe Laurent Desire Kabila yumviye ibitagenda neza mu mubiri wiwe biturutse ku mfungurwa yafunguye imuhiriwe, baciye bihutira kumugirira ibipimo. Icyo gihe basanga yahawe ishano. Haciye hakorwa amatohoza yimbitse kuba bayashatse kwica Laurent Desire Kabila. Amatohoza acahuriza kuri uwo mupfasoni wiwe Sifa, ariwe biboneka ko yamuhaye iryo shano. Icyo gihe Laurent Desire Kabila yaciye ategeka ko afatwa agafungwa, mbere baca bamujana kumufungira ahitwa Makala mu cumba nimero 10. Integuro zo kwica Laurent Desire Kabila ntizagarukiye ngaho. Mu kwezi kwa mbere genekerezo rya 11 mu bihumbi 2001, wa mugore Sifa yaratorokeshejwe agasho Laurent Desire Kabila atabizi, kandi byakozwe na Joseph Kabila abifatanije n'uwararongoye iryo bohero witwa Kiridido Kitungwa. Icyo gihe Madame Sifa Mahanya yaciye arongikwa mu mpisho kuba i Lubumbashi mu nzu bari bamuteguriye, aho bamurungikira ibikenewe byose. Integuro yo kugandagura Laurent Desire Kabila yaciye ibandanya. Iyindi semo ikaba yakozwe igenekerezo rya 12 z'ukwa mbere 2001 bigiriwe i Lubumbashi, igihe Laurent Desire Kabila yahanurwa guhagarika urugendo yariko arategura rwo kuja muri Cameroon. Muri iyo nama yo muri Cameroon, Laurent Desire Kabila yari kubagiye mu nama y'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Ico gihe rero Joseph Desire Kabila aca mubwira amwibanga ko atoja muri iyo nama, ko amakuru yo kwizera ngo yari yamaze kumva yavuga ko hariho abariko barategura kumwica. Kubera byari bivuzwe n'uwo yita umuhungu wiwe, Laurent Desire Kabila yaciye asivya urwo rugendo. Icyo gihe yari i Lubumbashi, aca yigarukira i Kinshasa. Icyo gihe integuro yo kumwica yari kwiregereza, kuko ku wa 15 z'ukwezi kwa mbere 2001 Joseph Desire Kabila, uwafatwa nk'umwana wa perezida Laurent Desire Kabila, yategetse ko garnizo y'i Kinshasa yose yakwibigwanisho. Ahejeje gutegeka ivyo acava i Lubumbashi agaruka i Kinshasa. Umunsi umwe imbere yuko ibara rigwa, abacunga perezida bose b'i Kinshasa bategetswe kwakwa ibigwanisho atansigura itanzwe. Mbere ico gihe hari hasigaye hategeka Joseph Desire Kabila, uyo nawe acategeka Colonel Edi Kapendu guhagarika wararongoye iperereza ryo hanze witwa Ismail Tutwemoto. Witwa Areta Mangasa niwe yashize mu ngiro iryo tegeko. Nyuma yo gufata izo ngingo zose zitasiguriwe abazifatiwe, Joseph Kabila yaciye asubira i Lubumbashi mwibanga. Umunsi wose uhera atawuzi ivyarimwo. Aho niho intambwe ya nyuma yo kwica perezida Laurent Desire Kabila yashikwa mu ngiro igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa mbere 2001. Ku murango w'uyo munsi harumvikanye amasasu
mu kirimba c'umukuru w'igihugu Laurent Desire Kabila arakomereka cyane mu mutwe nyuma bamuriza helicopter kugira ngo imujane ku bitaro vyahitwa Ngariyema. Uwo munsi mwijoro Joseph Kabila yatanze itegeko ryo kugurura ikibuga c'indege cari cugawe kuva hatangajwe iyo kudeta, ariko yasabye ko cugururwa kugira ngo indege imuzanye ishobore kuhururukira kuko ivyo vyose vyabaye atabuze iyo yagiye. Iyo nyifato yatumye abantu benshi bamukeka ko ivyabaye yarabizi. Byumvikana gute ingene umuhungu wiwe ari no mu bamucungira ubuzima ba hafi yari yanamuhanuye guhagarika urugendo ku mvo z'umutekano, hanyuma nawe akaja kwitemberera aciye Lubumbashi akaza kugaruka uwacungereye umutekano bamwishe. Mbega yari yagiye hehe uwo munsi? Mbega aho yariko akora yiki? Mbega iyo ndege yari muvanye he? Uko niko abishe Laurent Desire Kabila bashitse igipfungu kwigandagurwa ryiwe, ariko abazi kuraba ibintu n'ibindi wabigizemo uruhara runini aribonekeza. Ku baganga bashoboye kwakira ikiziga ca Perezida Laurent Desire Kabila igihe ajanywe na helicopter ku bitaro, baremeje ko yahashitse yamaze kwitaba Imana. Ico ni cabujije ko Hippolyte Kanambe ufatwa nk'umwana wa Laurent Desire Kabila ategeka ko ikiziga ca Laurent Desire Kabila kijanwa mu bitaro vy'Harare muri Zimbabwe kugira ngo bamuvurireyo. Muri uwo mwanya nyene Joseph Desire Kabila yagumye atangaza ku maradiyo, bahereye ku radio ya leta ko Perezida Laurent Desire Kabila ataco yabaye, ahubwo arakantu gatoyi yakomeretse. Bakunze ibiganiro bimenye ntaco bitwaye, wokenera amakuru menshi iyo yabazo witwa Aminike Sakombi, kuko niwe yaguma acisha ayo makuru kuri televiziyo. Aho bitangarije rero, Louis Michel yari umushikiranganje w'imigenderanire y'Ububirigi n'andi makungu, niwe yabaye wa mbere mu gutangaza ko Laurent Desire Kabila yitavye Imana igenekerezo rya 16 z'ukwa kabiri mu masaha ya 5 kw'isaha mpuzamakungu. None umushikiranganje w'Ububirigi amenya gute ko umukuru w'igihugu kitari no ku mugabane wiwe yapfuye, nabo mu gihugu ciwe batarabibwirwa, mu gihe inzego zose zo muri Kongo zari zikibihakana? Ivyo bimaze kuba, wa mukenyezi Sifa Mahanya hari hageze ko akoreshwa ico bamubikiye. Mu bihe byo guhamba Laurent Desire Kabila, Sifa Mahanya niwe yahawe ikibanza c'umufasoni wa Laurent Desire Kabila, bice binatangazwa ko ari nawe yari umuvyeyi wa Joseph Desire Kabila. Ishingurwa ry'ikiziga ca Laurent Desire Kabila ryabaye bamuvanye i Harare muri Zimbabwe, bamuhamba i Kinshasa kuwa 23 z'ukwa mbere 2001. Sifa Mahanya wari yatorokeshejwe ibohero yerekanywe nk'umupfakazi akwiye guhozwa n'igihugu cose. Inzira imwe baciye batora yo kumuhoza nuko umwe mu bana biwe yoca asubirira se ku butegetsi. Uwo nawe si uwundi barondera, yari wa mwana w'umunyarwanda Hippolyte Kanambe wiswe Joseph Desire Kabila. Mu myaka yamaze ari perezida wa Kongo, Laurent Desire Kabila ntiyigeze yerekana umugore wiwe bwite, haba kuva akiri mw'ishamba n'igihe yarari ku butegetsi. Tubibutse ko yari afise abagore yavyaye ko 12, muri abo werekanywe ko ariwe mupfakazi leta yemera, akaba ari umwe yahakwa kumwicisha uburozi, Sifa Mahanya, kandi yaciye asabwa kuvugira ku mugaragaro ko ariwe yavyaye Joseph Desire Kabila. Ivyo vyatumye Joseph Desire Kabila aca asubirira Laurent Desire Kabila nk'umukongomani Samuragwa. Aho niho rero u Rwanda rwamutumye rwaciye wigarurira mu kinyegero ubutegetsi bwose bwa Kongo. Abasoda ba FPR barinjizwa ku bwinshi mu gisoda ca Kongo ku mapete akomeye, havuka n'umuhari M23 ugizwe hanini n'abo banyarwanda batashoboye kwinjira igisoda ca Kongo, kandi leta ya Joseph Desire Kabila yagiranye amasezerano nabo. Menshi muri ayo masezerano akaba yabaha uburenganzira bwo kuba mu nzego zose za Kongo no gutwara uburere bumwe bumwe bwa Kongo. Ayazwi cyane muri ayo masezerano nayiswe amasezerano y'Iremera. Inyuma y'intwaro ya Joseph Desire Kabila,
igihe hatanguriye leta ya Felix Tshisekedi abakongomani banyabo bahavuye babona ko Joseph Desire Kabila yasize agurishije igihugu batangura kwanka amasezerano amwe abanyarwanda babibonye uko baca basubira kuvyura intambara ngo bagwanye leta ya Tshisekedi biyise aba M23 kandi ico bashaka no kwigarurira igice atari gito ca Kongo baheze binjire no muri leta y'ico gihugu bitwa abakongomani hanyuma wa munyamerika yabibatuma yironkera inyungu yarondera. Bakunzi b'ikiganiro bimenye ntacyo bitwaye, icyo nico gisigura intambara iri kwirahuza leta ya Kongo no muhari M23 naho igihugu cy'u Rwanda kigoma gihakana ko kidashigikiye umuhari M23. Cyo bari bazi kwari uko igihugu ca Kongo gitwawe n'umukongomani yuzuye batazoshobora gushika ku mahangiro yo kugisahura uko bashaka. Kuhagumiza Joseph Desire Kabila baratinya ko azohava hinyuka kwa umunyarwanda kuhashira abagwanya mu butu bo kwa Etienne Tshisekedi bari bazi ko nawe nyene ari umukongomani yuzuye adashobora kwemera ko biba Kongo kuko yaranabirahiye ari imbere ya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika ko atagihugu ciwe cyose ahubwo abona. Ico gihe nabo baciye bamubwira ko azorinda gufata gitwaye naho yotsinda amatora kandi niko vyagenze. Igihe Etienne Tshisekedi apfiriye barakoze yindi mikenyuro babona ko kugira bahumurize abakongomani bo bareka umuhungu wa Etienne Tshisekedi agatwara bagaca bamufatira mu kutamenyera amanyanga ya politike agaca ashira mu ngiro ivyasinywe na wa munyarwanda Joseph Desire Kabila bityo bigashikwa mu ngiro n'umukongomani yuzuye ntibazobiharure ku munyarwanda. Ico nico catumye Joseph Desire Kabila yemera kuva ku ntebe y'umukuru w'igihugu akumvikana n'abamushitseho ko bibira amajwi Felix Tshisekedi mu kibanza ca Martin Fayulu yari yarayatsinze. Ivyo na Perezida Kagame aheruka gusa no bivuga mu kwemeza ko Felix Tshisekedi atari perezida wa Kongo akuja ibisabwa nuko bazi ico bari bakoze mu kumushiraho. Igihe rero Felix Tshisekedi ahashikiye yaratahuye amasezerano yose leta ya Kongo yagiranye na M23 arabona ko arayo kubiba igihugu. Abahanuzi biwe barabereye abagabo mu kumwumvisha ko leta yiwe ikwiye kwivuganira n'abari baratumye abanyarwanda ivyo barondera byose akabibaha hatiriwe haraba intambara. Ariko iyo ngingo ntiyanezereye cyane Perezida Kagame ko mu guha abo bakoroni inyungu zabo nawe yahatorera akajisho akisigaranira inzahabu. Niko guca ashaka rero gusubira gutera Kongo aciye kuri M23 abanje kurondera ubufasha mu bindi bihugu nk'Ubufaransa n'ubumwe bwa Buraya n'Ubwongereza kugira ngo arabe ko intambara ya Kongo itoshihera ahubwo Kongo ihinduke nka Ukraine yo muri Afrika, intambara ibe ndase mu karere abapfa abashake bapfe nawe yironkera inzahabu kuko gutungira ku maraso ya bene wabo sibwo bwa mbere azoba bikoze. Ico bikoze hamwe leta ya Felix Tshisekedi yo kwiyumvikanira n'ivyo bindi bihugu umugambi wa Paul Kagame wabuguye mu mazi. Perezida Kagame agahinduka umwansi wo kwivuna ico yari yiteze ko kiba Empire Hima kigahinduka Empire Bantu kuko umukoroni ico yishakira n'inzahabu gusa. Turashimiye mwese mwari muteze amatwi iki kiganiro bimenye ntacyo bitwaye. Tukaba mbere tunabamenyesha ko mushobora gusaba kuri WhatsApp kuronka imisi yose ikiganiro bimenye ntacyo bitwaye. Aho naho uca ku nimero zikurikira 69 amajana 719 185. Ucuja mu mugwi w'abaronka imisi yose ikiganiro bimenye ntacyo bitwaye. Naho rero mu biganiro bimenye ntacyo bitwaye bizokurikira turabifurije kugira umunsi mwiza aho muherereye hose mugira amahoro.